Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aheje kwakira ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega umuserukizi mushasha w'umugambi w'ishiramwe mpuzamakungu ONU igisata gisanzwe kiraba iterambere aho uwo mushitsi w'iteka aheruka kugenwa muri ayo mabanga yaraje kuganira na nyiricubahiro kugira ngo yumve imigambi mikuru n'intumbero ya politike Uburundi bufise gutyo ashobore gushigikira umugambi w'iterambere. Muri uwo mubonano rero nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ubwa mbere yamukeje ko aheruka kugenwa muri ayo mabanga aramwifuriza ikaze aranamushikiriza kahise ku Burundi aho Burundi bugeze naho buriko buraja. Muri ico kiyago yashimikiye cane ku mbona kazoza aho yamwibukije yuko aje mu gihe ciza cane aho Burundi buri mu ntango umwaka wa mbere ugana kuri yambona kazoza y'igihugu cishira kikizana igihugu giteye imbere mu 2060. Muri uwo mubonano kandi yamushimiye kuko ico gisata c'ishiramwe mpuzamakungu gisanzwe kiraba ivy'iterambere gisanzwe gishigikira Burundi mu migambi itandukanye hariho mu kuronsa abahinga bashobora kunonosora amategeko imigambi hariho mu gushigikira urwaruka ibikorwa biterambere bitandukanye mu bisata bitandukanye aho yanamusavye yuko bobandanya bafatanye amaboko kuko Uburundi bwagize icivugo yuko turi kumwe twese bishoboka turi kumwe twese rero n'abarundi ingufu zabo zikaja hamwe ariko n'abakunzi abagenzi n'abasanzwe bashigikira ibikorwa vya leta. Uwo mushitsi w'iteka nawe hasarukira ico gisata c'ishiramwe mpuzamakungu PNUD kiraba ivy'iterambere nawe nyene ubwiwe yanejejwe cane n'ukungene Uburundi bwifashe n'iryo kaze yahawe na nyiricubahiro yamwemereye yuko ico gisata bizobandanya gishigikira igihugu c'u Burundi yakeje cane umukuru w'igihugu c'u Burundi ko asanzwe ari umuhizi ku rwego rw'akarere ku rwego rw'umugabane wa Afrika eka no ku rwego mpuzamakungu musanzwe muzi yuko ari umuhizi muri wa mugambi w'amahoro umutekano n'ugwaruka mu bumwe bwa Afrika akaba ari n'intumwa idasanzwe mu gutwara ubumwe bwa Afrika mu karere ka Sahel akaba ari n'icegera c'urongoye ubumwe bwa Afrika n'amateka menshi amaze kwandikisha mu makungu. Yamwemereye rero afatiye ku ntumbero aho nyiricubahiro yuko ico gisata agiye gushimikira cane gushikira urwaruka gushigikira ibikorwa vy'iterambere gushigikira ntumbero leta yafashe yo kugira impinduka zikomeye mu bujejwe intwaro mu bijejwe amategeko no kutsimbataza cane intwaro ibereye eka n'iyindi bisata iyo shirahamwe ryari risanzwe rishigikira. Uwo mubonano rero watanze akaryo ko kugira iyindi ntambwe ikomeye uwundi murindi mushasha n'uwo mushitsi aho leta y'u Burundi yiteguye n'iryo shirahamwe yiteguye kubandanya rifatana mu mugongo kugira dushike kuri yambona kazoza y'u Burundi bwishira bukizana mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060.